mutwe ngo arashobora gukira agasubira mu buzima busanzwe. Umviriza intahe zitangwa n'aba basore babiri babimazemwo igihe kirekire. Nitwa Steven Nshuti amaze abafise imyaka 30 ibintu by'urumogi nabitanguye ndi mwana muto cyane mfise imyaka ishika kuri 15 nari niga mu mwaka w'indwi yego nabikuriyemo ndabivamo igihe kitari gito. Tugeze aho nyene mbega bayibaye ngo byagenda gute babigiye gute bayijamo n'abandi mwaruronka gute? Bonje kuri jewe kuba naruhevye nisanze muko n'Imana yabinshoboje kuko ngene byagenze nararumwa nk'abandi nyene nkanwa kwirigara turi kumwe n'abandi ndabibamwe igihe kitari gito muri uwo mwanya nabibamwe nasanga ndiko ndakora ko ibintu bitari byo kuyiba kubesha ugasanga ndi wa mwana akuma muhira nguma ndiko ndabusha nje mu marigara atandukanye tugaca bituma rero naye niyo ntarose naca nk'urwo buryo bwo kuyiba bigaca bituma n'abavyeyi tudahuza umboyi urumogi. Jewe urumogi nanywa ni cannabis kumwe naruronka twararugura tukarugura kugira umvuga tuma nk'umuntu uwo twatumumva ntitwava tuzaterguza anye ugaguza twumva kwabugwa abigura mu makartie mu masite abayabaye atara amasite yifise rero uko tusanga rero ngo umukuru urunyoye je muri jewe ndarunyoye narumva umenga ndi umuntu w'igihangange nta muntu no tinya mugabo uko ubu maze kubona ko naruhevye n'ubutandukaniro buhari bwa kera cyo kimwe ko ndumva ko ndi umuntu ubu hari ico ntinya hari ico nubaha kigoje kumwe nakijemo nakimenye naratumiwe amantumiwe ndumva by'ukuri ko noza hano mugabo ntibakibimbwira sinabitahuye neza sinabyumva ariko imbere yaho esa sinagwaye ngwara igituntu bivanye niyo ngaruka mbi yo gufata ibyo biro mutwe maze kugwa ico gituntu ndasinzikara ndamererwa nabi ubu mubona suko kera nangana ariko ubu ndabona ko vraiment ubuzima buko buragenda neza nta rumogi ntatabi nk'iyumvira eka by'ukuri vraiment ndamahoro mu mutima wanje kare kera ntivyashoboka ko namara n'iminota 2-3 yine nakoza ko kana ndayaguze ndakuma nja kuyiba hama muri kino kigo nukuri narungukiye byinshi kuko narumse ntaheza abandi bambwira bakambwira ati uriya yarahevye biriya nanje bima kugira inyota nishaka yo kubona ku byukuru yarabihevye beje kuko ikintu biheba kandi ari ikintu burya umusazi bivuga iyo witamitse ikintu ni ucitamika ubonye mugihe rero ushaka kukiheba ni kumva yiwawe ni entere yiwawe nta muntu aza kugufata ku ngufu kujya wavyihaye atamuntu abiguhaye no kubiheba ni ushobora gushira mu mwete n'ishaka byo kubiheba bivuye mu mutima wawe. Nitwa Mbeshinguje Marcel imyaka 23 ubuzima giye kurana abana n'abavyeyi babiri bose ndacabafise abavyashize gutero ibyo rero mutuje nabigiyemo gutangura kwiga byo gufyina nyuma mauvaise compagnie nanywa urumogi rujya gutyazi kubironka naho kubironka nko kurya mugenzi yari yabivuze kubironka
twaratuma kubera ntamenye iyo biva ushobora kumenya ko ati ngo hari aho usanga babigurisha binyegeje ntibamenye twaratuma. abavyeyi mbega bariga abavyeyi bari yego nariga abavyeyi barabibonye kubera mu nyuma haya naho kumubigira wineze mu marabona ati umuntu yahindutse siko yahora hari yahora ari umuntu atekereje yaguma muhira ngo mugasanga yibuka aje muhira agatekana aguma yibuka jewe ko ngiye prema numva ibintu by'ibintu biragoye uko je uko nabinyoye ana kumene jewe uko ubinyoye wewe urashobora kumusanga umwe ku matwenga ubundi arashavuye ubundi ntavuga ubundi aracatera inkuru jewe ko novuga muga jewe kwa nasanga n'umuntu atekereje na canekereza bavuri ko baranye amashuri ayaheza cyane kw'ishure nayego naragize imana heza ayisumbuye secondaire ko imanitse ngaho hanze sho kubandana. Muganga avura mwene abo bantu banyoye ibiyovyabwenge kuva kera aradusigurira ingene abikora. Nitwa muganga Kimana Arlene nkaba ndongoye clinique ubuntu d'addictologie iri mu Kinindo avenue mu Migwa numero 112. Tumaze kukwakira muri kino kigo cacu arabanza akadushikira tukaraba ingene amerewe, hari igihe aba afise n'ibindi bibazo bitandukanye byo ku mubiri tukabimufasha, hanyuma tugira ico twita séance d'évaluation clinique ni kuvuga ngo tumuraba wese hanyuma tukamuganiriza amaze kwemera kwinjira mu kigo kugira ngo ashobore guheba ivyo yahora afata turamukorera igipimo kugira turabe ivyo biyabiramutwe yafata byo bari biki. Tumaze kubona ivyo ari byo niho tumenya ngo tuzomufashisha umuti runaka n'ingene tuzomukurikirana bizoba bimeze gutya. Avye ibipimo tumaze gukora igipimo catanze ikiyabiramutwe caje imbere ni ico bita urumogi rw'ivyatsi twita cannabis muri rurimi rw'igifaransa, hariho heroine ibi bavuga booster, ko hariho na cocaine ariko cocaine yabonetse ko atari nyinshi kumbure cyane kubera izimvye. Izo zitatu nizo ziguma zibonekeza cyane. Ega turavye twovuga ko mu Burundi kuri urumogi bihari kandi bangamiye n'ugwaruka. Birahari cyane kandi birangamiye n'ugwaruka. Twararonka abavyeyi baza kutwitura batubwira bati kuri abana bahevye amashuri, abana ntaco tukibatungana, abana baratwubahuka ntibakitubaha, ubuzima bwase urugo rurasambuka, ahubwo hamwe umuvyeyi yumvaga yota komoka. Tukabona rero ko bihebuye cyane, imiryango yihebuye idatahura n'ivyabashikiye n'icabateye icarico. Gushika ubu tumaze amezi ashika hafi 6 dukora, turamaze kuronka abashika 45 baza kutwitura, ariko abavyeyi benshi batubwira ngo yase kuza kwivuza kubera abona baba baje babishaka. Hari abandi bataba bashaka kwivuza bakatubwira ati mwo basanga muhira ko yanse kuza. Hariho benshi rero bari mu kibano bataraza kwivuza. Ingorane tugira turiko turakora cyane cyane murabona yuko imiti dukoresha irazimvye, turagira ikibazo c'uburyo kuko hari utwitura avuga ati jewe ndarushe mumfashe ndabihebe, ariko ugasanga nta buryo agira. Turamufasha uko dushoboye, ariko hariho nabo dufasha kubera yakwituye akakubwira ati jewe mfise uburyo bungana uko mungeragereze kuri ubwo buryo mfise. Kuvuga ko maja mu make ikigo kirakeneye gushigikirwa. Kirakeneye gushigikirwa cyane kuko niyo miti hariho myinshi tutaronka aha mu Burundi, bigasaba ngo tuyitume ko igashika izimvye, n'ivyo bipimo bigashika bizimvye, ugaca usanga uriko urabwira umurwayi ngo urihaya ukamenga uriko uramuremera. Hama kandi hari ikibazo c'uko izo ngwara zo kwizizigwa zidafise urutonde rw'ingene bazivura utaraboneka, ivyo byose bikagenda biraduhagarika gatoya. Mbega uravye abavyeyi bashobora kubisa abana bafise ibibazo kuko bataramenya kino kigo n'akahe ka message mubabwira? Jewe kamo nobatera
nobatera akamo ko boza tukaronderera hamwe igishoboka kuko hariho abataravyakira bakaguma mu kibano babifuka bavuga bati bomvuga canke bobimenya ariko uja gukira ingwara arayirata yoza kwa muganga akadushikira ntituzobura ico tumufasha hama tugafasha n'umwana wiwe aho boza barabarungika mu gasho canke bakabugaranira mu mazu n'abagwayi bobafasha bakaza kwivuza. None mama urumva yuko kuri kurasubira mu buzima busanzwe urumva kuri ko uraba Steve wa kera afise inguvu atari atakintu kimuboshe sivyo jeje mukuri nduko ndamahoro mu mutima uko nari kera ubusiko ndi no muira ubwizi bwa gatandikoza buke bon kubwanje vraiment ndashima